abavyeyi banyise Ntungane Olivier, hanyuma bantazira Kijumbu, nkaba ndi umukinyi wa basket. Kuri jewe ndabiravye basketball ni cadre ifasha umuntu kubaho, kunonora umubiri, n'urukino je nakunze kubwa mbere je nakina ntuze ya football, kuko ndavye ajya basket ikina kenshi abantu barebare. Je mugabo ndavye tayaje y'uburebure nari umukinyi gushika n'ubundi novuga ko nowandi mugufi ko nkima metre 78. Oro wasanga basket ari ibintu abantu barebare. Je rero nakina football, hanyuma mu nyuma ntangura kubikunda kubera nari umuntu muto kandi mugufi. Muri football naho ugasanga atanguye kumvuna cane mu maguru, cavuga ngo haya basket nayo reka ngerageze, hanyuma ndayitangura uko, hanyuma birankundira gushika aho nja muri club, hanyuma ca ntangura rero kuyikina cane. Natanguye muri Kerne d'ailleurs nkiri muto cane, nagiye muri première division mfise 16 ans, ari nkiri muto. Hanyuma gushika aho ngeze ubu n'ubu ndacabandanya ndayikina nuko. Twari dufise ibibuga nka ico gihe vyari bitatu. Hariho ngaha kuri Kotebu hasigaye hari isoko, hajya hari ikibuga ca basket twakinirako, hakaba ico ngaha kuri Sasinga, hakaba n'ikindi cari kuri Ene. Nivyo bibuga bitatu twashobora gukinirako, ariko hariho naciye ntangura kuza ngenda mperekeza abagenzi, ni ukuvuga hariho uwitwa Olivier Ndayiragije batazira Dumbo, hakaba na muto wiwe Ndayiragije Jean Claude batazira Kidume. Nakenda ndabafatiye umupira buhoro buhoro, hanyuma ntangura gukina kubera abo bari abantu bakina umupira mwiza, bari muri ekipe yitwa Dinamo ico gihe, nibo narabiyeko. Mu bisanzwe aha mu Ngagara hari football twategeza kuyikina, kuko mu mabarabara ngaha ico gihe mu bisanzwe nta ibintu vy'amakorotire vyari bihari, wasanga twakinira mu ibarabara. Wasanga twese dukina football, ugakina basket, ugakina handball, ugakina volley, twabivagatiranya vyose. Hanyuma umuntu ugize impano ukaronka umuntu azi kubona impano, yarakushobora kujana muri ekipe, ugaca usanga utoye kimwe. Nico bituma nk'ubu hariho muri bamwe hariho abagiye gukina volley, hariho abagiye gukina handball, n'abagiye gukina basket, n'ubu n'abakina ntuze ya basket. Donc urumva twarivangatiranya gusa, ugaca usanga hariho bivanye n'umu encadreur ashoboye kuvuga ngo ndakujana aha, kuko aha mu Ngagara hariho abantu bafise impano nyinshi, mugabo benshi bagiye muri basket, abandi baja muri football. Kuko ico gihe haciye haba imigwi myinshi, hari izi za Dinamo nizo zari zihari, Kerne yari shasha, hanyuma football hariho Flamingo, yego hakaba handball, hakaba Intwari, hakaba muri volley Amicale. Donc urumva wabufise amashwa. Hariho witwa Citeketse uri Blaise batmutazira Rusoro, yakina muri Kerne ico gihe, niho yari inagitangura. Ambwira ngo shaho ibi bintu tuza turakina ngaha ko ntuze kuri Kotebu, ndakwereka ahantu uja mu mugwi.
hanyuma umunsi umwe tugenda tujanye twagirira urada kuri stade Intwaro yitwa Intwaro ico gihe yari Prince Rwigwa Gasore hari hotel ya basket iri inyuma yaho ndagenda ico gihe yari imenyerezo n'uwitwa Nkengutse François hanyuma ndinjiramo hanze miheze umutama Nkengutse acavuga ngo wamwa wowe ikintu cyo kenura kize ndacumva ngo none ngo byo kuryohera gushobora gukinamo teka muri inteye no kuri kwa Mungu cino kina sawa kwakira amahaya bisi ejo tugaruke bica bitanguruko nashike muri deuxième division ko ico gihe nafise imyaka 15 hanyuma nivyanatevye gato kuko nakinye match zo muri B umwaka umwe hanyuma bari bakeneye mu menere kuko afasha witwa Muhigira Christophe yari afise kenshi probleme z'amavi gasanga nashoboye kumara inkino nyinshi umwaka ukurikira hariho tournoi kera bayita Super Coupe bakinana muzinga finale nza numva Nkengutse ambwiye ngo nta kuntu ukwitegura ejo ukazoza gufasha Christophe ko yababaye umuntu uze mu mavi kitavuga yego nta kibazo nzoza twakinye kuri departement basigaye bakinira n'ubu baranyirizamwo ico gihe byanangendeye neza ko kera twakina amamita ibi vy'amakata n'ivyari bwaze hanyuje muri deuxième mita caninjiza amanota 11 umwanya muto kuva ico gihe sinasubiye muri B ndaciye mbandanyiriza muri iyo première division mwakina iminota 30 première mita ari 30 minutes deuxième mita 30 twarakinye umwanya utari muto vraiment tugira première mita deuxième mita vraiment sinovuga exactement itariki ivyo byarahindukiye ko mugabo twarakinye imyaka myinshi bimeze uko première division yinjiyemo muri 1996 yego hanyuma turakina kandi byatugendeye neza mu bisanzwe ekipe twasanga zari zikomeye ko ntizari na nyinshi nk'ubu ko hari iyo kera mvuze Dinamo Olympique Muzinga Rumuri yego yari imigwi itarenga 6 urunani n'urunani bien sûr na Dinamo yari iyo migwi yari hanyuma ico gihe twarakinye 98 niho twanabaye n'abambere tuca turaseruka tuja gukina muri championnat tutumwamo mu Uganda twajanye na equipe y'abakobwa yitwa Recopine gusa ico gihe twarashoboye kuramfurusamwo nyene na abakinyi batatu hariho witwa Morisho Ibrahim batazira kababa yakina mu runani na n'uwo Olivier Ndayiragije ndababwiye na mutoyi wiwe Ndayiragije Jean Claude turagenda muri 98 turakina neza hariya nyuma turagaruka turabandanya dukina nkinamo nyene hanyuma nagiye kubivamwo mu 2000 muri 2000 napfuyeyo dutanguye umugwi mushasha witwa New Star hariho ama championnat national tukaduga ico gihe hariho na equipe nationale urabona ko muri iminsi nta irikiraboneka cyane ntamba mu rugamba ya basket y'abagabo ntirikiraboneka cyane mugabo ico gihe byarabaho mugabo ntashobora kuba preselectionné mugabo selection yose hajya bamenere n'abantu bari bake nimwe kujya kwa bagardi na equipe nationale nzabamenere batatu donc kandi hari abamenere bakomeye ko ndavye
sinashobora kurushobora ivyo ndayiragije nticyashoboka kuko yarandusha vraiment ko nababwiye nkitangura yuko ari we yari muri dori wanje we narabirako hariho abaramenye benshi nkaruye barajabuka baragiye bangi baraja mu bihugu byinshi mu Rwanda ho bamayo yego vraiment nanje nararyohewe ndi muri Kenya vraiment byari ibintu bimeze neza. Vraiment Kenya ifite abakinyi très talentueux ko kanatsinda twe dufite umumenyereza nokuri nkengurutse yari umumenyereza mwiza cyane. Abo bakinyi nabo hariho uwo Muhigira Christophe yari umumenyeri na remplace, hakaba uwo yanjanye iyo ari we Citegetse wiri Breze yari mu Eliye Rusoro, hakaba uwitwa Nibigira Christian Batazira Medi Eliye, hakaba Mbakuye Eliye, hakaba Brice David, hakaba Wege, hakaba Emare, hakaba n'abakinyi benshi vraiment bari bameze neza. Yego nibo twaba twarakinanye kandi bari bakina neza n'uhuru. Harabaye akagorane ko mu ndongozi nyene muri Kerne barahindura umumenyereza ari we Nkengurutse, hanyuma Nkengurutse bamuhinduye nababwiye ko je nari umuramplace, hacaba bya bindi byo kugira agashavu turavuga ngo ubu umuntu bamukuye iki kandi twebwe daburu natwe edayeri nta nakanya tubona dukina. Yego hanyuma turavyiyumvira turavuga ngo none tuganiriye n'uwo mutama turavuga ngo none gamuta koko ugira uhebe basket, avuga ngo jewe basket ni nk'ubuzima bwanje ntavuye noheba munkundiye muza tukagira umugwi mushasha. Niho n'iryo zina rya New Star y'abakere twari dusize twokwita ko All the Star, nous sommes des New Star, tuca turawutanguza rero uwo mugwi tuwita uko twaramaze n'umwaka wose tudakina champion kuko ntivyakunda yuko utanguje umugwi ngo nyene ucaja muri champion. No, twaramaze umwaka tugira entraînement ngaha kuri ene haruguru. Icambere hari icibita ishaka, twari ekipe ikomeye, twari dufise umumenyereza vraiment abishoboye. Hajya hari ibintu bibiri abantu kenshi usanga bafatanya amago atari ibyo, hajya ariko kuba umu entraîneur hakaba no kuba umukoca, donc ibyo bintu bitari différent. Nkengurutse yari un très bon formateur kuko nkaje ngitangura dufate par exemple nitanguye ko je nkatire yanje yaba kuri lance cyangwa kuri mid distance. Nkengurutse yari amajije ukwezi kera tukiri muri Kenya ntashobora gukina n'abandi ambwira ngo we icara ngaha ubwo mutiruko ngira ivyo gusa hajyo ukutize kose umuco uteza kwinjiza no mugara ashobora kukweka kubuntu ishobora gutira hanyuma uko bigenda koza si ditire kwinjiza munani par exemple. Donc c'était un très bon formateur. Hanyuma ukuca navyo n'ibindi ivyo navyo ni mu mutwe donc ukamenya inga ko naka ashobora gusubirwa naka ashobora gusubira naka cyane system ishobora gufata abajanye gufata aba. Donc twaratravaye vraiment cyane kandi ikintu naco cyari ishaka ryo kwerekana yuko tutavuye muri Kerne. Nayimeje amashuri kaminuza abana nagiye niba kwe cyo gushadonga akazi nyene kameze neza leta yarankeneye nk'umucamanza bandungika makamba naciye naho nsangaho ikibuga ca basket naho nyene nahora abana nkuko Nkengurutse yanyigishije bandanya ndabantrena turatangura umupira bica bandanya bingendera neza.
nk'uwo munsi turiko turavugana urabona ko ari Dinamo n'Urunani. Ico gihe ico twovuga ngo derby y'Ibujumbura yari Urunani New Star. Abantu twakinira ico gihe kenshi kuri district, abantu baruzura bakaja mu biti ukuri, kandi no kwinjira ntivyari bizimvye cane, usanga kwinjira ari 100 cy'amafaranga y'amarundi. Cyari ibintu bikomeye ku buryo Urunani Star mwaciye wumvise ico kintu kwaba ari uruhagarara. Twagira indakare ugasanga mumaze nko muhira je bambona nka kabiri mu utaje kuko twaje tuja kuba hamwe, ukaja ku ishuri bakatwara n'umuduga ko twese twariga, ukaca wiro tuva batushikanye ku ishuri, hanyuma bakadutora, hanyuma ku mugoroba tukaja muri entraînement tukataha hamwe, wasubira kugaruka kuwa Mungu bacize nk'ibintu dufate nk'ibi vy'ama playoff bigezweho nk'ubu nico gihe playoff zari zihari, no tuva ugarutse playoff uraza dimaje rako impuzu utora bakubona kuwa Mungu gusa nk'umuhira. Yego byari ibintu bikomeye ico gihe. Jeke no kindyohera kandi cyanjyoye cyane ni ubugenzi nakuyeyo. Nubu hari abajabutse Imana yadufashije, nta muntu aratuvamo ngo yitaba Imana bakayo bose tuguma tuganira. Hari ico bita nyusa nka famille, sinzi ko murada bibona nubu urabona nk'ubu ko nyusa dukina mugabo tutari muri ziga y'amigwi ibiri ya mbere canke ine ya mbere, mugabo nubu twama turajya ku kibuga, twama twicaranye tuvuye kuri match tukagenda tukicarana uko nyene tugasangira turi hamwe. Imiryango yaba umwana wa naka n'umwana wanje baba bazinanye, donc ni iguma ari famille. Nico kintu je vraiment mbona cagumyeho muri Nyusare kandi kinshimisha, n'abamambre toujours soudés vraiment. Ndabona ko ibintu bimeze neza, nico kintu ciza vraiment nabona kiriyo. Gutsindwa defete ni ikintu kibi ca mbere. Urabona nababwiye ko dukinye n'Urunani yari derby. Nukuri ugiye nko muri entraînement, ibyo bafata amabise cyangwa ugasanga bagiye n'imiduga yabo, kera wagenda na cross ibarabara ryose ucako ubona abantu bavuye ku kazi bose bagira klaxon bagira gutya bakuramutsa ngo ishaka bandanya sawa. Urumva umugabo utsinze nukuri barira, maze ko mwe dutsinze wararira kuko ucuharura ngene wowe waraduze kwikoreje birukanka nk'indwi yose, ukabusanga match igikombe gucemo difference ngiya rimwe. Ivyo bintu nijoro ntiwaryama, sindakubesha. Ni icambere nabonye gutsindwa byo murababara bye inguvu wakoresheje. Ico kintu gikomeye nabonye kibabaza cyane. Ntanguriye mu Runani nka jewe kenshi wasanga ndiko ndefanda kambe na defanje kuri Jean Paul Bukebuke yari umumenere, hanyuma aca haza Blaise. Abo kuri iyo kote abantu vraiment narumva ko nakoze vraiment kugira ngo kubara abakinyi beza cyane, kugira ngo umuze gukora ico bashaka babona yuko ari umuntu avuze kuri jewe confrontation direct. Abo bantu babiri ku Runani byari bimeze, narabona ko vraiment nakoze cyane. Kote Dinamo ico gihe ngenzanje Ugano Patrick
hakaba n'uwo nababwira Ndayagije Olivier. Abo bantu kugira ngo ndabakontene byari dur vraiment. Ego iyo bantu bane jewe nzi yuko ari je nza kwa defenda ko narabona yuko vraiment mfisike kugwa. Ego à l'époque ndavye nta amafaranga twahembwa nuko ikintu waganyako ubugenzi no social nico cyari imbere kuko ikintu sidabesha urabona ko ngaha hari ibintu umuntu akenera mu buzima ibintu byo kubuza ahantu ugenda ukarodera nk'akadokima canke iki wabuzwi usanga bice bikorohera hanyuma uzi ikintu mu muryango canke iki barakushikako nico kintu vraiment nta kintu c'amahera pekiniere nta vyari biri muri ico gihe vraiment ubugenzi nico twaganye. Kuvuga ngo ko gukunda kuryoherwa nta muntu adakunda kuryoherwa gusa ariko nkuko ndababwiye iyo social inyuma ya match hari ico bita reception turabe yaba handball yaba volley yaba basket à l'époque twejeje match turagenda tugasangira hamwe hanyuma tukaganira hari umuntu agataha kuvuga kubikunda je simbona ngene ushobora gukunda icupa uzi yuko kuwa mbere dufate duhije match dimanche ukaja ngaho ngo uranyoye ngo urakesheje kandi uzi yuko rendi utsindukira kuduga umusozi uduga ku college canke uduga Nsezu wiruka ntibishobora nivyo ukunda vraiment oya nivyo ukunda gusa haba hariho ako cadre muri ako parce que nakubwiye yuko ikintu gikomeye cyari lo social. Ico gihe hari umukinyi nkunda cane kandi yavyifashemo neza Sokoroza Francis batatavuga ego niwe yaje kunkorera mu ngata vraiment kandi abikora neza umukinyi mwiza cane gose kandi nanaryohewe twari twanamurondeye umwanya muniniya ico gihe yari mu mugwi witwa Miru muri B cyangwa umukinyi akiri muto vraiment niwe yaciye yambara nimero 11 namba kandi yakinye neza vraiment umwanya yamaze vraiment yarandapreje meme nofata ko nanushije d'ailleurs ndavye donc nagumyemo n'ubu kuko mvuye muri New Style nagiye Makamba mva Makamba ngaruka ngaye Bujumbura nagumyemo mu ndongozi muri staff ndaca no hanze kwiga mbadanye nariya tukaguma turi en contact ngarutse usubiramo kwa kundi nyene gushika n'ubu muri staff technique no kutagumye turi ko cyane muri connection ni yo saneje muri jewe ikintu nshima mbona nkompaye bya kera n'ivyubu ubu ikintu nshima ubu muntu urabona yuko umukinyi ntangure ku mukinyi hari ikintu cyahindutse ko yabiri vraiment ku mukinyi vraiment yakinye match urabona arahembwa ubu ni nk'akazi na football nayigereza na gatoyi ku buryo umukinyi wa basket aronga mu Burundi il est très différent cyane kandi nico gituma ubona n'abakinyi b'abarundi bakina mu migwi twofata imigwi iri muri top muri zitsine za mbere dufate muri big 4
abarundi ni bake n'abariyo ntibakina eriki bakora gake abakinyi b'abarundi ubu je birantangaza kubona umukinyi afata agasakoshi ashizemo ibirato agaca agenda yiyambariye udupampa agafata biza cyangwa agafata imodoka yiwe kwa professionnel b'uburayi sinigeze par exemple jinja kuri entraînement na bus nicabaho nagenda ndiruka kuva mu Ngagara gushika kuri Ipeya ntazi ivyo nkengurutse yateguye donc nta ico bita extra donc entraînement ntirenza amasaha bingaha mu gihugu mugira mu gitondo sabi mugira amasaha abiri nta travail uvuga ngo bagize yatari donc niba mugira entraînement lundi mercredi vendredi canke lundi mardi ivyo ugira vyose ugira ku mugoroba twe wateza ugira kandi kantu mu gitondo kawe ukazinduka uja kwishura waravyuka sizere ukabanza ukagira cross tugaruka saa moya ugaca woga ukaja kwishura saa moya nusu ukabugeze kwishura nta je batamukinye ni bake ababigira biragaragara ku kibuga hajya ico gituma ubona yuko n'abakinyi b'abarundi ariko baragabanuka cyane ubona bikora ku banyitranje cyane parce que so kuvuga ngo tumuza abantu barebare cyane abantu b'abaganga ivyo ugange cyane ibiki urabikorera rero ubu bakora gake par rapport y'ingene twakora kera iravye igihugu cose Fibabo barayikeneye Ngozi barayikeneye Gitega barayikeneye mu Kirundo umva ni hani tutangure kuri Asebabe ahi Bujumbura icisaba kuko kera wagira championnat ikaba nationale ubwo ngo ushiye muri championnat nationale wateza kubanza utsinda muri Fibabo muri Asebabe nsavye Asebabe d'abord mvaze ngahi Bujumbura ni bagiye championnat en bonne de forme kuko hari abana ngabo benshi bagira entraînement ama équipe y'abantu batunga niba yafata mu mugongo habe championnat hanyuma utsinze championnat aziga n'izindi mu ntara hanyuma tuje muri ivyo vya Fibabo ni VBR donc dutangurire hasi kuko nk'aya masadu yo turavugana ama academy atanguye ku matera atandukanye none abo bana bazoca bajaye tuvuze imigwi 12 nani muri iyo migwi 12 abo bana nta bana bashika nk'ibintu bingaye ko baragira entraînement muri akanya none bazojaye ko tuzi yuko aziza kuzoza abanyamahanga nanje ntazi n'igihari ugucaho donc abo bana baca bihererahe donc abo bana nibafata ya charge abe championnat ya Sebabe yo ngahi Bujumbura hanyuma imigwi ishoboye kuja imbere ari izoseruka igana izindi zo mu zindi ntara naho yari mvuze n'uzi ntara bagira uko nyene byo azobagize ngahi Bujumbura hanyuma bahurize hamwe imigwi ibiri canke itatu sinzi yo mugabo ibiri iduge cyo muri VBR hanyuma inaniwe muri VBR ibi ikoroke kuko urabona ngo turakina championnat y'imigwi 12 ugasanga hariho equipe ya mbere tufate ngo runani Chaidan intsinze umugwi umwe dufate Grenoble canke Kene canke imigwi ikubita defense y'ijana iyo ni champion je suis désolé vraiment kubivuga cyo bintu simbone iyo twatwe turaja turagwiza imigwi mugabo ingwiza mu ruhungo kera twagira champion turi batandatu kugira ngo champion ntiyo biryoshe kuko hari igihe usanga ikibuga cera nta numwe yaje kurera ko arazi yuko defense y'ijana mugabo bifoke abo bana barahari bakire ante bumvise ko ari uzokuruka murashamushaka hanyuma n'umunsi bakagira ishaka kugira ngo baduge cyo tuzoca tugira encadrement ya jeunesse abana bose tuko twigisha entraînement ashobore kuronka opportunité yo kuduga New Star ari ico bita ni projet tuvise twatanguye hareze imyaka 2 twaravye est-ce que gufata nka turavye amikoro cambere amikoro les moyens
gushiramwo amahera menshi wunguka iki? Icyambere nababwiye yuko ari nka famiye no kwankadira abajene b'abarundi icyambere. Donc twarakinishije abakinyi ubu babamanye umwe 2 ans bakinana. Mwakwezi twabaye mu migwi 8 twabaye 8 batuzaze ngo camwisho hanyuma turavuga nta kibazo tumuzi projet ivyo turiko ntaco ariko tucamwisho muko kazima turiko turaforoma. Hanyuma umwaka mu migwi 12 twayabindwe c'est-à-dire twaduze ibibanza 5. Rero uwo mwaka turiko turagira ibishoboka byose kuko uravye ingene twakinyana nepa zenge twakinye ubu très différent. Abakinyi urabona ko bakamiritse, tugomba rero gushiramwo agatege sezo itangura muzotubona wa mugwi nyene witwa ryazina nyene mugabo mwisura shasha yo kuja muri Big 4. Hanyuma tuce tuniganira muri playoff. Hanyuma muzobona kuko vraiment nkaje personnellement birambabaza nitwe twatanguye kuja muri ibi bya road to bare turanavamo tutatsinzwe batwagirije ibintu bitabaho ngo covid n'iki. Yego donc twatsinzwe vraiment ntibyumvikana ngiye twaba tumaze imyaka 4 tudasubiye muri ico kintu kandi twabitangwa. Donc niyo objectif yuko tutegeza kuja muri bare mu mwaka uza. Nuvuga mvuze kuri poste par poste byo umuntu wa mbere gushika ubu nisavuka como hanyuma kuri ere mu 2 wa mbere novuga Kambaye Freddy pivot 5 Mbonane Blaise ko yatwaye ama primesh nam yego baye higanana niyo ngabo mugabo no Mbonane Blaise ama mu 4 ndabye byongora gushwazisa mugabo no ashira Amido. Tuwagaje no ashira hondi mbona umuntu yidistance cyane vraiment. Gusa abo bane ndabona yuko ari abantu bakinye neza cyane vraiment kuri ico kibanza, naho nabandi gushika umuna bariko baraja ndavye nk'abana ubu dufise nka Hervé urabona ko ariko aragira kina neza harerekana urwego rukomeye. Imbere naho tutakiri kumwe urabona yuko ariko nahari ahandi n'uwacu urabona ko ariko arakina neza. Donc mugabo ndabona yuko ari abantu babaye abakinyi clé muri system zacu. Bwa mbere twarareka abantu hama bakagura twe natwe tugasanga tuguza abandi bakaza abanyamahanga bakinjiramwo ibiki. Mugabo ubu twagize akantu kiwacu nyine kugira ngo tubanze tuduze izo mpano dufise. Nibyo mbona gushika ubu turaduza abakinyi bavuye muri B kandi ndabona yuko babyifatamo neza n'abavuye muri B yacu. Yego donc ajya guforma kugira ngo umuntu aca agurirwa n'umugwi mukeba tuzokina ejo, simbona ko bari projet nziza. Yaba basi baranga nk'abo twasohora bagibe baca hanze ntibaca batugurira ngo aje umuntu aca muri Dinamo. No, simbona iyo projet niyo bimeze. N'ubu niko ntakirahinduka, turaforoma tuduze abo duvize gushika n'ubu abandi nyene nta numwe aratuvamwo.
muri imyaka ibiri gusa ubu tugomba gushirako akandi kantu komsa muzobibona mu minsi mikeyi shampiyona igiye guhera hanyuma iyindi itangure muzobona ingene New Star izoba itanguye uzotujija muravye amahati tuzoteho turagira. Birateye agahinda kubona equipe nationale junior ibe ya mbere muri Sorejo hanyuma ikanaba na qualifié kuja guserukira Sorejo muri niveau continental mugabo gaca wirotuva aheze imyaka ingahe si imyaka ibiri iheze bibaye ivyo bintu none abo bari ba mwendo 18 ubu ni bafise 20 nakuvuga yuko bategeza kubandanya baje mu ntamba senior c'est-à-dire yuko nta projet ibihari iraba ico kintu ora bari umuntu ajejwe development y'abakinyi muri federation abo bana nyene kujya batsinze abanyarwanda bagatsinda abakenya bagatsinda abaganda abo bana nyene nibo uhuye n'abo bandi bakagira iki bagashobora kubandanya batsinda kuri iyo nivo ko ni babandi baguma bahura ikindi gishobora kujako basi ko tubona bariko barashira cane amaroketema y'abantu bavuye hanze habe ni politiki muri abo tuvuga ngo twazanye tube interesse tubahe ama nationalite kitabaye ico turavye abakinyi benshi bari hanze y'igihugu bakina mu migwi itandukanye kandi bakomeye kandi b'abajene bagana n'abajene bo ngaha tube interesse hanyuma umuntu agire ni selection ikwiye kuko turavye je vraiment je suis désolé twe tugikina nta Rwanda gwa dutera ubwoba par exemple nta twaninyana na Kenya abagana twashira hazi Tanzania yo ntana basket ngira ngo yanakina ico gihe nabo twigeze tunahura Somali twayigiriwe hasi Sorejo twe twaje twaratsinze Kinshasa Kongo Kinshasa twayikubita hasi Brazza twashira hasi Centrafrique yatugura donc mugabo kuko erega gwe equipe nationale nuko ufise abakinyi bakina abo barundi dufise ngaho nabo tuzi ko bashobora kuba sélectionné muri dufate nko muri play-off ubu turi mu finale tuharure muri baje bari hajya mu kibuga ni bande baje mu kibuga tuvuga kuko ukina baravuga ngo ukina match zingahe iminota ingahe abo barundi dufise hajya aba ni bangahe ubu bakina bararenga batatu ni rande na Giberi na Romise barenga